mbega iyo turi mu rugo duheka twese. Urugo Imana ivuga mu ntango yo kubaho kwago rugomba kurangwa n'amahoro. Icya kabiri turaza kuraba mbega n'ibiki bitubuza amahoro. Iyo imitima itaraba n'amaso ararabana umuntu ukavumisa, ukabona mu rugo hatanguye kwagirizanya, uvuge ngo aho Satani niyatumye yiyiziye yaje en personne. Mwabashinga nahe muri ngaha kuzana igitenge n'urufunguruzo rumwe, gusuma n'urundi rufunguruzo ntibisa, kuja mu kabare mugasangira ifana n'urundi rufunguruzo. Abantu babiri bubakanye bagwaye bavyara abana bagwaye gusumba bo. Iyo utashe ibirahuri vyamenetse urahamagara mpwemu yera canke ucumeneka nk'ikirahuri. Ibi biratubuza kubaka urugo neza, ibi biratubuza kurera abana bacu neza, ibi biratubuza gukora imigambi mu rugo ihuriye ku kintu kimwe. Ibi turavyara abana akaba ari twebwe tubicira. Ugasanga umwana mu kumukubita umukubita nk'inzoka. Bakubwira amakosa umwana yakoze saa moya ukayamukubitira 22h umuvyuye. Kubera iki? Burya si wowe uriko uramukubita, ni ibi biriko biramukubita. Ibi bintu Imana yaturemanye n'umugisha, ariko kutawumenya bigomba kuba intandaro zo gushwana. Hagarika umwubakanye ararusha, hagarika. Arakumva umutima ukamuvamo, hagarika. Urataha akavuga ati uno munsi ho bigenda gute, hagarika. Urugo runyongira ikinga, Imana nishobora kwishura imigambi yabo. Tugire turabire hamwe rero, naho biri mu rurimi rw'igishitsi turaza kubivuga mu Kirundi, twese turaza kubitahura. Hariya handitse ngo foyer sero le principe de Dieu. Urugo canke umuryango bifatiye kwihangiro canke ku cifuzo c'Imana. Twebwe turemera neza, twumvise ko muri CH nishira hamwe umushinge wa mbere waryo ryubakiye ku Mana. Riremera Imana, rirakora ibikorwa ariko cane bihagaze ku c'Imana ivuga. Nico gituma twavuze ngo umuryango ufatiye ku ihangiro ry'Imana. Hano turahabona umupapa ahetse umwana, turahabona n'umumama ahetse umwana. Tukiri kuri kino gicapo, umwe wese yociyumvirako mbega iyo turi mu rugo duheka twese canke hariho abaheka n'abadaheka. Mbega mu rugo hagomba kuba abaheka n'abahekerezwa canke mu rugo twagomba guheka twese? Mumbabarire sinkuyeho imico n'imigenzo n'ingene ibikorwa bishobora kuba bigabuye, ariko nguma ngaruka nitwumva guheka, ntarashobora kudaheka mu mugongo mugabo agaheka mu bundi buryo. Kandi urugo kugira ngo ruhagarare neza, mu rugo biryohe, nuko duheka twese, nuko mu rugo ibikorwa dukora n'ingene tubayeho mu buzima bwa misi yose biza kudusangiza twese tugakora bimwe. Bisigura neza ko rero iyo urugo rumeze neza ni igicapo c'ijuru, iyo urugo rumeze nabi ni igicapo c'umuriro. Mwumve nakoresheje ijambo igicapo ngereranyo. Iyo tuvuga ijuru n'ahantu tutaraja mugabo tuzi ko hazoba ibyiza.
iyo tuvuze umuriro ni ahantu tutaraja tuzi ko hababaza. rero bimwe mu bituma urugo ruhagarara neza n'igihe urugo rugira kino gicapo, aho abantu bose bagubwa neza ku rugero rumwe, umuntu wese akaronka ibyo agomba kuronka ku rugero rwiwe. Sabe mugenzi wanje Gervais adusomere muri Yesaya 32 ku murongo wa 18. Sabe Gervais afashe andabire muri Yesaya 32 ku murongo wa 18. Yesaya 32:18. Abantu kandi abantu banje bazoba mu ngo z'amahoro no mu mazu bahabe. Gervais ugende buhoro buhoro. Kandi abantu banje bazoba mu ngo z'amahoro. Imana iciyumvira urugo, objectif ya mbere rwari urugo yuko abarubamwo baba mu mahoro. Turaza kuraba mbega n'ibiki bitubuza amahoro, turaza kuraba mbega n'ibiki bituma ayo mahoro Imana yavuze mu ngo atahaba. Kuko Imana mu gushiraho urugo, nimero ya mbere yavuze ngo aba bantu banje nariyemeye bazoba mu rugo rw'amahoro. Agakurikira Gervais, No mu mazu bahabe amarembe. no muri ajya mazu twubatse canke batwubakiye, shobora kuba ari amazu yacu canke tukaba dupanze, ajya mazu bazobebamo ameze gute Gervais? Ni ukuvuga ko tumaze kubaka urugo rw'amahoro, urugo rurimwo amahoro, zijya mpome zimwe tuzobamwo zizoca nazo zikurikira zishire mu ngiro ko tuhaba amarembe. Ijambo kuba ahantu amarembe ni ikimenyetso c'uko umuntu abaye ahantu hatagira inkoma, ahantu hari umutekano. Mwavyumvise ga yemwe? Urugo Imana ivuga mu ntango yo kubaho kwago rugomba kurangwa n'amahoro. Ica kabiri, rugomba kurangwa n'amarembe. Apana zirashoboka ca zikazima, oya, rugomba kuba mu marembe. No mu buruhukiro butagira inkomanzi. Ntabwo hazoba amarembe gusa, urugo rwagomba kuba uburuhukiro. Mbega wewe uri ngaha n'uwo mwubakanye arifuza gutaha kare kubera yagukumbuye canke aza wasinziriye? Rega ndababwira ikintu, nta muntu n'umwe yarimwe n'Imana adakunda umutekano n'amahoro. Niba azi yuko utashe muca mutangura gukina y'amafilime y'amaseri, acarondera ahantu ateramira, acaramutsa tonto, kwa tonto buga yakaja kwa tantine, hama akaja kwa sokuru na sokuruza kugira ngo atahe wasinziriye. Imana nishimwe cyane. Ngo ariko abantu banje bazoba mu ngo z'amahoro bahabe amarembe. Amarembe amaze gukwira bace baba mu ngo zitagira ahantu hatagira inkomanzi, ata kintu kiza gukomanga kitari kitezwe. Ni iryo hangiro ry'Imana mu gushiraho urugo. Satani nawe yaje gukora igitandukanye n'ico Imana yashizeho. Ingo zuba zibujije amahoro, ingo zubu ntiziri mu marembe, ingo zubu ntizibaye ahantu hatagira inkomanzi. Umwe yarambwiye ati mwigisha, ibintu wigishije byari biryoshe, mugabo wakoze amakosa hageze kutubwira ngo turabane. Iyo imitima itarabana amaso ararabana umuntu ukavumisa. Ndamubaza nti iyo noze iyo seseme yavuye hehe ko mu bantu? Arambwira ngo iminsi tumaranye ntituzi kurabana mu maso. Kubera iki mutarabana? Arambwira ngo hari amakosa yankoreye, ayo ntanyemerera kumuraba. Ndababwiye
umutima naho hanze woduhenda, umutima ntiwihenda. uwutumye kuraba hasanzwe hatarabwa nturaba, urakwankira. Aha twokwambara amabaze n'amakositime, ariko umutima urazi ukuri. Ndabiraye ahatagira inkomanzi. None n'iryari tuzoba mu rugo rutagira inkomanzi? Raba kino giti. Nagira ndababwire ngo ubwiza bw'amashami n'amababi burafatanye cyane n'iy'imizi ishorera. Mwanyumvise? Umuntu nakubwira ngo kirya giti camye ivyamwa vyiza, biroroshe cyane guca utahura isi gitewemwo n'iy'imizi ishorera, kuko ubwiza bw'ivyamwa n'amashami n'amababi bivana n'amagara meza y'aho imizi iriko irafungurira. Muzokumva n'ivyamwa, hari ivyamwa bavuga ngo kirya camwa kivyibushe nk'icamwa ca proje. Ngo umuvyeyi naho yoba mwiza gute ntashobora gutanga ico adafise. Iyo abantu bubakanye kenshi bafise iyo bashoreye imizi, hari igihe biza ivyo bashoreyemo bamaze kuja mu rugo bikabagaruka, abantu bagatangura kubona amababi yuma. Nimubona abantu bashwana, burya ikibazo si ibyo bariko baravuga, ikibazo ni imizi yabo ishorera. Nubona urugo ruriko biranka, ntuzoronderere mu mababi, amababi ararengana, ikibazo kiri hariya mu mizi. Umwe naramubajije, ndamubaza nti mwomwira umunsi wa mbere mwatanguye gushwana hari habaye iki? Ncambaza umudamu, acambwira ngo mukozi wiba urazi ikintu cabaye? Ngo yambwiye ngo mfise amatama. Ngo raba ivyo bitama. Ncambaza umushinga ntahe, niryo jambo niwe warivuze? Ati yego. Umunsi rinjira nabonye ibitama. None igihe mugira mariage yari afise umuntu wo gusa n'izuru atoyaye. Iyo mu mizi hagwaye amatama ntacitwa amatama, aca yitwa ibitama. Uno munsi basigaye bakoresha n'ayandi majambo, barashize ku twatuzo. Iyo umugabo atumvikana n'umugore mu kumuhamagara amwita umugore, harimwo akatuzo kuri o bivuye mu kugora. Ngo wa mugore araje, akademirundi. Umugabo nawe afise uwo batumvikana, umugabo iyo atashe nawe yakoze amakosa ngo babita abagabo, bivuye mu kugaba. Ubwatuzo. Kubera iki? Iyo mu mizi vyanse, amababi n'amashami aravyerekana. Bazotonda kuwa Mungu gushika kuwa mbere mu mashengero, mugabo ubarondere ko ukugororoka ubibure. Bazogendana Bibiliya iri mu Gifaransa no mu Congereza no mu Kirundi, sinzi n'izindi ndimi, urindire ugusana Bibiliya ubibure. Erega Imana ntiyaduhaye ijambo ngo turigendane mu gitabo, Imana yaduhaye ijambo ngo turigendane mu mutima. Ngo nazigame ijambo ryawe mu mutima wawe, umutima wanje, kugira ngo noye kugucumurako. Nagira ndababwire ngo iyo ijambo rikiri mu gitabo ritaraba mu mutima, gucumura biroroshe, kuko igituma tudacumura n'igihe ryavuye mu gitabo rikaja mu mutima. Ndafise ubwoba ko benshi bagendana ibitabo biri mu maboko mugabo bitari mu mutima. Abo bantu biroroshe ko babona ibitama gusumba amatama.
kandi umuntu atagira imana afise amarori yambara abandi akabona ibyo abandi batabona. Imana ibaza Adamu ngo uri hehe? Nagiye kwinyegeza. Rijya jambo riramfasha, ndazi ko muhora mubisoma abari ngaha anatwe barabidusomeye. Imana ire mu muntu yitwa Adamu ngo yaraza ku mugoroba ikamwereka ibindi biremwa, ariko Adamu ntiyigeze atwenga ngo aryoherwe. Yaravuga ati nivyo agakwavu gasa neza, iyi nka ni nziza, kuko Adamu ngo yari yaremwe kugira ngo aganze ibintu byose biri muri iryo tongo. Ariko amajambo Adamu yavuze Eva aje ntiyayavuze abonye agakwavu n'inkende. Ukugubwa neza kukiremwa muntu n'igihe Imana yazana Eva. Kandi reka ndababwire, burya Imana ntiyaremye Eva, Imana yamultipliye Adamu, kuko ngo yafashe igufa rimwe mu magufa yiwe. Reka ndababaza ikibazo. Bibiliya iravuga ngo Imana mu kurema Eva yakuyeho igufa ibikora ngo yasinzirije Adamu ituro ry'ubutikoma. Adamu yagiye kwikangura Eva yamaze kubaho. None Adamu yabwiwe nande ko Eva arakagufa ko mu magufa yiwe, arakara ko mu mara yiwe, kandi Imana yamushize hasinziriye. Nuko Adamu amaso y'umubiri ntiyabona, ariko amaso y'impwemu yarabona. Tugirire guki Imana? Nico gituma mu rugo iyo la dimension spirituelle yononekaye n'ivyo mubiri birakurikirana, kuko urugo imbere y'uko ruba urugo physique rwabanje kuba urugo spirituel. Nta kintu na kimwe abantu babiri bubakanye bakuriye icendajuru uwundi akikurira mu cibitoki vyoshoboka ko bahuza umutima n'inama mu gihe batari mu mwemu. Imwemu nituma mu rugo tuba umwe. Ivy'imwemu iyo vyapfuye n'ivy'umubiri birakurikira. Muze murabe, ndazi ko ngaha benshi mufise abana. Ikizokurangira ko umwana yakoze ikosa, ahantu yahora kurindirira uzohamurindira uhabure. Azoca yiyaranja aryame karutaraza. Urazi ico abashaka, aba yanka kuza kumubaza ko yakoze amakosa. Umwana yakoze ikosa kuko bafise imitima yera, arahunga umuvyeyi. Imana irabaza ngo wagiye hehe? Twagiye kwinyegeza. Habaye iki? Twakoze bimwe watubuza. Vyagenze gute? Ni wa mugore wampa. Mwumvise icaha caje. Ikizokumenyesha ko icaha cashitse mu rugo, hatangura ijambo ryitwa kwagirizanya. Nta numwe yemera ikosa. Ukabona mu rugo hatanguye kwagirizanya, uvuge ngo aho Satani niyatumye yiyiziye yaje en personne. Ukabona isahani yamenetse, abantu bose babonye ko yamenetse, mugabo nta numwe yemera ko yayimenye. Umenye ngo Satani niyatumye yaje. None nigiyo kirasambura imbuno musi kwagirizanya. Kwagirizanya biva hehe? Muri irresponsabilité. Kakanwa kavuga ngo nakara, kakanwa kavuga ngo nakagufa, gaca gahita kavuga ngo ni wa mugore wama. Umajambo avunaguye, urazi ikintu Adamu yaravuze? Yaravuze ati ni ya forusingi wangirira, ni wa muntu wanyomekera. Nico gituma icaha caje, nakira umugore abo mugore. Ati mbega Eva nawe vyagenze gute? Ati yo teka si jewe vraiment ni yanzoka. Mu majambo avunaguye twakoze icaha mbwa nta numwe yagikoze.
none namwe iyo mufise ibyo mutahurije ko biroroshe gutora uwakoze ikosa? Kubera iki? Imizi turaza kuyiraba uno munsi, turabe muri no mizi. Ariko mwibuke ngo naha hantu bacavuga ngo urugo rwiza gukomera kwago rumeze nk'igiti, igiti gifise iyo cashoreye. Rero muri no minsi 3 tuserukiye ingo zose zo mu Burundi, tuzosenga tubwire Imana ngo turashaka amahoro, turashaka ko ingo ziba mu marembe, turashaka ko ingo ziba mu buzima, mu ingo zitagira inkomanzi. Hari abantu bemezanya nanje, ndababwira aha hantu mwoza dufise duhuje umutima n'inama, twohindira ivy'umwasi ariko aronona mu rugo. Murazi impamvu nta terambere mu gihugu ataterambere ry'urugo, kuko abagize igihugu bavuga mu rugo. Murazi izindi mpamvu abakozi b'Imana muri ngaha, nta shengero rizima ata rugo ruzima ruhari, kuko abaza mu ishengero bavuye mu rugo. Mu majambo avunaguye, kugira urugo rwiza n'ishengero ryiza n'igihugu ciza. Nukuvuga iki? Satani ikintu yakoze uno munsi yononye urugo kugira ngo aca yonona ishengero, yonone n'ibikurikira byose. Isi yose icishikirwa. Rero turaza kurabira hamwe mu mwanya wanje fise, tuza kuraba mbega ni igiki twokora mu bijanye n'impwemu kugira ngo urugo ruhagarare neza. Ni ibiki twokora mu bijanye n'umubiri kugira ngo urugo ruhagarare neza. Hama iki kintu c'urugo rwiza kizana na hehe? Aha baravuze ngo les clés de stabilité de foyer ou les éléments qui contribuent à la stabilité et à l'harmonie est une harmonie dans une maison. Mwavyumvise? Ikizotuma urugo ruhagarara neza nuko tugomba kumenya ko urugo Imana yaduhaye rumeze nk'inzu, ugenda n'ifunguruzo nyinshi, gugurwa n'ifunguruzo nyinshi. Urufunguzo rwo mwibaraza sigo kuri portail. Na ahantu mu rugo iyo bigombye gutangura kugorana, dutangura kugenda n'urufunguruzo rumwe. Umugabo umwe yaramubwiye ni mbega ibi bintu numvise mihani biki? Ngo ni ndebe bikubwiye, ni madame yambwiye ko bitameze neza. Acambwira ngo mumbarize ko atariye. Sinzi ko abadamu mwaje kurya gusa. Sinzi ko iwanyu mutafungura. Ngo mumbarize ko adahaze, mukumva haze ntusubire ku telefone. Mwabashinga nahe muri ngaha kuzana igitenge n'urufunguruzo rumwe. Gusuma n'urundi rufunguruzo ntibisa. Kuja mu kabare mugasangira ifana n'urundi rufunguruzo. Niriwe muri deliverance gusengera abantu, ndataha bidakunda ko fungura. Umudamu acaragwara n'umwana acaragwara, ncanavuga nti reka sinzire, Imana irababona kubera nanje mvuye mu gikorwa cayo. Cambwira Imana mwisengesho, ntumviriza rero Mana, mvuye ku murimo wawe nawe itwararika ivy'iwanje. Ikirambwira ngo umviriza, urutonde rwanje ni jewe. Ikiharuro ca kabiri kiri ku muryango, ishengero riza ubwa gatatu. Icimbwira ngo ica gatatu kigize ica kabiri kubera iki? Icimbwira ngo imbere yo kukubaza ishengero nzokubaza umuryango. Hari umuntu yanyumvise? Ahanya rero hari abantu baca bashira amapama mu matwi, mushake muyashireyo ndayakuza y'amazi. Umuryango havuye Imana ni ukurikira. Ikibazo kiba kiratuma ingo z'uno muzisambuka harimo kunyuranya ivy'Imana yatondetse. Mu Bitesalonika ba mbere 5:23. Umwami Imana nyene amahoro naza azosanga impwemu, ubugingo n'umubiri bitagira umugayo n'agasembwa. Aha nahavuze aha ngerekana ingene umuntu yaremwe. Umuntu mu kuremwa yaremwe ari kiremwa gisumba ibindi biremwa. Ica kabiri, umuntu yaremwe ngo aganze, adomine. Ica gatatu, umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Ica kane, umuntu yaremwe asa n'Imana integralement. Iyo urugo rugizwe n'aba bantu baremwe nk'uko Imana bagomba nk'uko Imana ivyifuza,
bakabaho badomina bagasa n'Imana, biroroshe ko urugo nabwo ruheza rukagira amagara meza. Ibi tuza kubitebako ni la dimension spirituelle itwereka ko uguhagarara k'urugo rurafatanye n'irema ryago nuko rwabayeho, kuko ngo Imana yakoresheje ijambo iriko irashiraho ibindi biremwa, mugabo ngo hageze kurema umuntu yakoresheje umwanya iri konsantra imukora umukungugu imushiramo imwemu, ngo ni muri iyo mwemu niho umuntu asa n'Imana. Majambo avunaguye, iyo abubatse badasa n'Imana biroshe ko urwo rugo ruhura n'ibibazo. Hama rero ugusa n'Imana k'umuntu bifatiye muri dimension spirituelle. Majambo avunaguye, iyo urugo rwataye gusenga biroroshe kwimbwa n'utuyabu gwinjira. Ibindi bintu bishobora gutuma urugo rutagenda neza harimo ibikomere. Niba Imana yaravuze ngo eheraba je togerire je tupansere teple, niba yaravuze ngo nzogukiza inguma zawe nuko inguma zibaho, niba Imana yaravuze ngo nzogukiza nuko kugwara kubaho, mwabyumvise ga yemwe? Nta muntu agenda kwa muganga atagwaye, nta medicine ata maladi. Rero bimwe mu bituma ingo nyinshi zisambuka harimo kwingo zubaka zigwaye. Kandi nagomba kubabwira ngo turaza kubiraba iby'ibikomere sesereza mutima. Abantu babiri bubakanye bagwaye bavyara abana bagwaye gusumbabo, kuko birivuga ngo amablessure ari transgénérationnel. Umumama yatwaye inda ari mu ruhagarara azovyara umwana afise uruhagarara gusumbawe, kuko amezi 9 yamugaburiye yankabuzo yitwa adrenaline y'uruhagarara. Nico gituma umwana yibungenzwe mu ngorane bazotangura gutuma ko kwishure akiri muri maternelle, azoba ingorane kwishure aho yiga, kuko yavutse mu ngorane avukana ingorane. Ndababwire, Satani nta kintu na kimwe yokora ata muryango. Nubona umwana ariko arakugora, menya ngo hari akaryango yinjiriramwo gashobora kuba kazana n'ingene yavutse n'ingene yasamwe n'ivyabaye bariko baramushira muri ya mpetso. Bijya birubaka inyifato y'umwana nziza canke mbi. Tuvuge ngo yanyohera umugi gusa, ntuvuge ngo wamubwiye 18h19. Nagenda babwire ngo mu bijanye n'inyifato nta kaburimvo, ikintu cyose gifise iyo kizanana, nta ciyadukiza. Ya mizi iyo rero bitanguye kuzamwo ibikomere mu rugo mu bisanzwe, kugira ngo urugo ruhagarare neza, urugo rugomba kugira iki gicapo. Urugo rugomba kuba mu ijambo bita ekite. Ekite ni ijambo rivuga ko aho umuntu wese aba mu kibanza kimukwiriye akaronka ibyo agomba kuronka. Nibi uzobona mu rugo iyo vyanse ngo none ngo raba mace cyangwa uyireke, intebe naguhaye niyo najewe nihaye. Niwariye nta ntebe naguhaye. Ariko urugo rwiza n'igihe umuntu araba bari mu rugo, umuntu wese akaronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana n'ijambo ry'Imana. Uyu mupapa avuga ati dufise umwana mutoya tugomba kuraba umupira w'amaguru, bivanye nuko areha je nohagarara ku ntebe niyoraba umupira nkanje. Mbega mu ngo zacu dufise uburenganzira bumwe canke twitiza ibyo turi tugabihonyangisha abandi? Zomva umugabo fais attention, harabaza bakambwira ngo urumva ngo yibagiye ko ndumutwe, ngo ahubona ngo nta kintu tuko turapfa mu rugo rwacu ngo ndumutwe. None ujya mubakanye n'uruzara rero, ngo agomba guhagarara ngo aho Imana yamushize he nawe yamushize he? Ko Imana ishaka kino gicapo. Yo waruzi kuba umutwe icarico? Kuba umutwe si iki gihede tubona. Kuba umutwe
ni uko uyu araba mace n'uyu akaraba mace nawe ukaraba mace. Hari umuntu yanyumvise? Kuba umutwe si izina, kuba umutwe n'ibikorwa. Kuba umutwe si igihimba bavuze, kuba umutwe ni responsibility. Byiza ko mu rugo, urugo rugomba guhagarara neza, hagomba kubamwo mu gihe hari bitagenze neza, ni byiza ko tugira ivyo duhurizako. Tukavuga ngo ndazi iki ntagikunda n'iki ntagikunda, none ko cakozwe ni gute mu gihe twakoreraniye ivyo tudakunda vyogenda neza. Gutuva les zones communes, aho muhagarara mugatorera umuti w'ibibazo bitaraba vyinshi. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Ejo nutaha mukaryama hari ikintu mutahurijeko, mukarara mutagitoreye umuti, ejo mu gitondo ntikizoba kigifise akamoto kakandi, kizinduka canutse gusumba. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo niurakara ntirenge, kuko irazi ko iyo rirenze ntibikiri vya bindi vyambara iyindi shusho. Urugo rugomba kumenya ngo uyu muntu Imana yaturemye dutandukanye, hari ibintu ngombwa bigomba kuzobaho tudahurizako. Ni gute tworondera aho duhagarara twese hagati na hagati, akagubwa neza nanje nkagubwa neza ntamubangamiye. Nagomba kubabwira ngo mu rugo hazokwama hariho ibyo tudahurizako, kuko turemye gutandukanye. Tugomba kwicara tukavuga ngo mbega ni iyihe saro yoduhuza mu gihe hari bitagenze neza. Nibi navuze kugira ihangiro rimwe, ugasanga ingo ntizifise aho zija hamwe, meme intérêt. Hariho abantu bubatse inzu zibiri, apana kubera bashaka kuba habiri, kubera byanse ko bumvikana quartier bubakamwe. Umwe yashaka Inyabugete, undi yashaka mu Carama. Abazi Bujumbura ni side ni noro. Baca bagera kubaka, acabwa atera ufise amahera mfise amahera, ko wanse ko tuje Nyabugete nubatse mu Carama. Nawe ngo ko wanse ko tuje mu Carama nubatse Nyabugete. Tihamukumbuye uwundi azoza araza kuramukanya. Mu gihe rero bitanguye kudahuriza ku bintu, abubakanye baca batangura kumera gutya. Mwabibonye ga yemwe? Urugo rufise iyi artere nk'ukwikorera, uru rugo biragoye ko bahuriza ku byo bavuga. Murabe igicapo ca mbere, uyu mudamu w'umuravye, raba ingene asa neza, raba ingene aberewe, raba ingene afise akavinyi iruhande yiwe, raba ingene yambaye impuzu yera, raba ingene afise na kafe. Mugabo aya mbega ndababaza ko iyo ari bitagenda neza dushira amaboko ngaha ni kubera iki? Muramubibona na mwebwe ko tutayashira ngaha ariho hafi? Tuzobiraba igituma tuyaduza ino, ni kubera ari ubugingo bududubiriza. Imana ishimwe cyane. Kenshi ingo ziza kubakana, ubu n'ubwonko bwikoreye bya vyuma bya siporo. Aba bantu n'igihe bazosenga badahuje umutima n'inama. Aba bantu n'igihe bazovuga badahuza, kuko uru rugo rufise uburemere rutabemerera gusenga batekereje batekanye. Tuzobirabira hamwe ingene kwimenya bituma urugo rugenda neza. Raba kano kayabu, murabe na kino gikoko. Mbega ndababaze, iki kiyo mubona kiriko kirerekana igicapo c'uri kariraba? Raba kano kayabu ingene kiraba, kakabona intambwe ntuzi ko kiyemera. Mugabo pasito ari gihe twiyemera kutariko, umuntu akavuga ngo yemwe ngo nta rugo rwiza nka jewe. Mugabo akavuga ati sha turabizi kuri akayabu, turabizi kuri akayabu, turabizi. Reka ndababwire, hari abantu bazi kwempressiona, tuje ngaha muri sare ugasanga na mahoro
mugabo uzoza uraza kubaza umukozi wo muhira niwe azokubwira muhira ingene hameze. Abakozi bo mu nzu barabizi ko dukijijwe nuko tudakijijwe. Bajya abantu n'abayivaruwatere beza ntibihenda. Igihe cyose uzogomba kumenya uko umeze uzobaza umuntu ari munsi yawe wa wundi uhereza amategeko ku munsi niwe azi neza kuri we cyangwa utari we. Iyo utashe ibirahuri byamenetse urahamagara mpwemu yera canke ucumeneka nk'ikirahuri. Erega twaje kwiraba no gukira. Kwishengero barazi kuri mama pasiteri mugabo muhira witwande umukozi aguhamagarana. Hewe waruzi ko rijya zino umukozi aguhamagara aryo zino ufise. Imana igirene ishimwe canke dutabara nitabara iragahora itabara nitabara. Nimuze basha uko dusa aho ariko abandi batubona. N'urugamba rutoroshe n'intambara ya misi yose ariko tubigerageza. Bibiliya iravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha inkomezi. Imana ishimwe. Reka kuvuga ngo mugenzi wawe ni mubi raba uruhara rwawe uzosanga wamuhinduye utavuze ariko ahinduwe nuko witwara. Mbere numvise mfashijwe. Ndababwire ivugabutumwa ritabesha n'ingeso nziza. Aho hanze twokwepresiona abantu ariko ibyamwa n'ivugabutumwa ritabesha. Sinzi ibyo ngiye muri kana bivimo twibandanirize. Kenshi dushobora kubakana twarabyaka tugashika mu rugo tutazi uruhu. Kandi ndababwire urundi rwo gubaka sikariya. Ibi ni ibintu biba mu bihugu bikanye aho usanga amazi yigize ikibarafu ubwato bukaza ngaha bwibaza ngo aka kantu bwo kagonga ni gatoya bukibagira ko inyuma hariho runiniya rusumbaka. Nuba n'uwo mwubakanye kubwira ngo jewe nubandanye ndagusuka kwa amazi uze wiruke kubera hajya yamaze kuyasuka munsi yamaze gushuha. Hasigaye gusa ko arambura amaboko. Hari igihe rero vyononekarira cyane muri ibi bijanye n'ibiba byaradushikiye muri kahise kacu. Ubu n'ubwonko ibi n'ibihimba by'ubwonko. Igihimba cyose gifise ico gikora mu gihe ico gihimba cabikoze nabi bishobora gutuma umuntu yitwara nabi atazi ko bizanana ngaha. Mwabyumvise ga yemwe? Aka gahimba akamubona nashizeho agakaru gatukura kitwa amidare n'agahimba ko mu bwonko katumenyesha ibibaye. Igihe cyose bagutelefona kugira ngo wa mwana arashushe ukaba warigeze kugira ibyago ukabura umwana kubera yashushe, ico gihe baguhamagaye no mu ishengero ntuzogenda usezeye uca ugenda wiruka kubera ubushuhe bw'umwana mu bwonko bwawe hari ico busigura. Aka nako n'agahimba kitwa taramisi akakagendana igufuri n'ifunguruzo ry'ukugururira ibija mu bwonko canke bikarindira. Aka n'agahimba kitwa hipokambe n'ahantu ibintu birindirira kugira ngo bitorege umuti. Ingene Imana yaturemye ibintu byose ntibyagomba kugenda vyiruka mu bwonko kuko hariho vyinshi bikeneye kubanza gutunganywa kugira ngo bijeyo kuko biciye biza biragenda byose umuntu yokura impuzu mu minsi ibiri. Imana rero yaturemeye aho birindiririra kugira ngo bibanze bitorege umuti. Kenshi rero ingo zonona niki? Zononwa nuko abantu bubakanye bafise byinshi byarindiriye bitaragenda. Ibi bintu byagomba kuja muri kino gikono inyuma hari ivyumba 6. Iyo kirindiye umwanya munini ya nikigende bica bituma iki? Bica bituma umuntu agira inyifato mbi adashaka. None abakozi b'Imana naho tuvuze ibyo kwa muganga tukaba tuvuze ibifaransa birebire
mbega wewe harindiriye ibingana gute? aha hantu harindiriye ibingana gute? Imana ihabwa icubahiro. Mbega uwo mwubakanye ko akunda gushavura ukabona ishavura iraduze mu mwanya utabiteguye, mwari muzi ko bizarana ku byarindiriye ngaha? Pawulo yavuze ngo ngomba gukora icizi kibi kikantanga imbere. Hajya yavuze iki? Igihe ufise ibirindiriye byinshi bigutegeka gukora ibyo udashaka. Ndabahaye akaroro koroshe cyane. Nturategura ko utavuga nabi mbwa bukarangiza wavuze nabi. Nturategura bati jewe ndazi uyu muntu nitwahura biza kugenda uko. Ugaca ugenda ukitegura ati ndaza guhora mbwa ugasanga wavuze. Iyo ufise byinshi birindiriye si wowe ukitegeka, nibi bigutegeka. N'ahantu abantu baje gusenga kuva ku wa mbere ushaka ku wa Mungu ukarondera ivyamwe ukabibura, kuko kenshi iyo ufise byinshi birindiriye abadayimoni baronka imiryango yo kwinjiriramwo bagagukoresha ibyo udashaka. Hari umuntu yanyumvise? Iyi minsi 3 twaje gusesa iki kintu kugira ngo ingo zacu zigende neza. Ibi biratubuza kubaka urugo neza. Ibi biratubuza kurera abana bacu neza. Ibi biratubuza gukora imigambi mu rugo ihuriye ku kintu kimwe. Ibi turavyara abana akaba ari twebwe tubicira. Ugasanga umwana mu kumukubita umukubita nk'inzoka. Bakubwira amakosa umwana yakoze saa moya ukayamukubitira 22 umuvyuye. Kubera iki? Burya si wowe uriko uramukubita, ni ibi biriko biramukubita. Muze murabe niyo mubakubita nimubahamagara mu bazina oyaye ubanza kumwita igipfu. Kandi ubwonko bwacu umaze kumwita igipfu buca buguhereza inkomezi zo gukubita igipfu, kubera freri nta nkomezi woronka. Muze murabe umuntu wese agira kugirire nabi abanza kukwaka izina ryawe. Nta muntu numwe aguhamagara agira kugirire nabi aguhamagara mu izina ryawe. Mu Gifaransa abanza kudezimaniza, abanza kukwaka ico Imana yakugize wakitumva we. Kuko umviriza upfa kubivuga gusa uza wumva inkomezi zo kubita ikitumva. Abandi barakubita abana ibyo bita la punition par projection. Ugasanga mwashwanye abubakanye kubera utamushoboye ugaca utegura kudakubita umwana mugabo uri kurakubita se urutwe nkaso. Kesha abana bacu barakubitwa bazira ibyo batazi juste kubera isahane yideprashije ugaca umukubita inkoni z'umukozi mwashwanye ku kazi. Uyo mwana azoba umuntu mubi. Tudutamuragira amajambo mabi mu gihe hahandi ngaha huzuye rabica bikurikira. Iyo juzuye raba hasi handitse ngo comportement modifié, uca utangura kubaho mu buzima udashaka. Ndabira karibu papa naka, iyo utampaye karibu sino kwinjira. Karibu ku meza birimwo umunyu mwinshi. Urugo rutarangwa n'ikintu bita communication dans l'amour ruri voué à la destruction. Jewe ndashobora kuvuga ngo Francine nukuri wankoreye amakosa ntabimubwira ntamukomerekeje. Mugabo kubwira Francine ngo Francine uri gipfu, ndamubwiye ko yankoreye amakosa kandi nongenda mukomeretsa kandi. Mugabo uyu mutima mvuze simwe mwaje nabandi bataje. Kumwe bwe muvuga neza. Mwaramutse, iyo naramuka wambona. Nawe ngo urafise ibyo wakoze. Umuntu yitaye ku rutara arakora ibintu ugaca utaka umugoroba yararindiriye compliment, yararindiriye ko umutera intege, yararindiriye ko umubwira ko yakoze neza. Akantu kamwe muri 99 kagaca gutera gusambura umutima wiwe. Abavuze mu Ifaransa ngo ça ne sonne pas toujours comme on le pense. Ijambo ribi rivuye mu kanwa kagomba gutanga iryiza rituma wa muntu yakira aba ari karasenya.
ndababaze nta mitima tubana iri muri ibi bintu kubera akanwa kacu. Hamwe umuntu yoza kukuraba akaba yiteze kuza kumurandagura ukamubwira ngo mpore birashika, nagenda kubwire ngo guhera uyo munsi azirinda nawe kuvuga nabi, kuko reka ndababwire harageze ko tumenya ko icyo Imana yashize muri twebwe kigomba guserva abandi. Ndabira iki gicapo nawe tukizi, niba hari ahantu tukizi umviriza, SH yaje kubabwira ngo hagarika kuvisha uyu mutima amaraso, hagarika kuvisha uyu mutima amaraso, hagarika reka kwarakoma induru Imana yamuguhaye ngo murare muratwenga. Hagarika ko ari abantu bariko barafata imiti yo kubarojana kubera ijambo babwiye. Hagarika ijambo nibi, ijambo Bibiliya ivuga ngo iriba rimwe ntirishobora gutanga amazi asosa na yarura. Twaremwe ngo duhezagire, ntabwo twaremwe ngo tuvume. Ewe wa muntu urekura amajambo enkontore, umva ese yashaje kubwira ngo hagarika umwubakanye ararusha, hagarika arakumva umutima ukamuvamo, hagarika urataha akavuga ati uno munsi ho bigenda gute, hagarika. Umugambi w'Imana ni ngo gw'amahoro rw'amarembe rutagira inkomanzi, hagarika. Umuntu wese la responsabilité afise nahagarike, ndabinginze ibindi byose muzofume mubyibagira, mugabe igihe utashe uzogenda uvuga ngo nkiri kwirembo nabaye Mana singira ibibiri. Kandi babwire twaba turi ngabo bose akigengesera akirinda nta matati. Ikibazo dufise dushaka ko bene wacu birinde twe tutirinze. Umugabo ashaka umugore yirinda nawe atirinze. Ariko reka ndababwira abantu babiri bubakanye umwe wese yo kwirinda, Satani nta muryango hose hoba hugaye. Hagarika tumubuze aho yinjirira, hagarika tumwimingwi, hagarika abana bacu baze bifuze kubaka urugo nk'ugo twubatse. Tuko turigisha abajene bambwiye ijambo no mu mutima wanje uratuntuye, barambwira ngo igituma tariko turubaka nta citegererezo cingo twakuriyemwo. Hagarika ibintu biko birakogwa, biko biratuma vyicurungano rw'ejo. Umwe yarambwiye ngo igituma jewe numva urugo ntorujamo ngo nzorondera umwana ku ruhande ndamurere, ngo kuko ingene mama yabaye wose ishaka kubibamwo. Mbega kujya kuntu mwitwara mu rugo, mubona abana banyu bo kwifuza gusengera urugo ngo baruhe urugo nk'uko murimo. Niba ari byiza amina, niba bitagenze neza atari sawa, hagarika biriya bintu, hagarika. Ziragira agashavu gashazi kazima, hagarika ibi bintu, hagarika. Ingo z'ubu zirakenye kubera umwanya wo kubaho banyongira ikinga, hagarika. Umwanya wo kwiyumvira imigambi y'iterambere baranyongira ikinga, hagarika. Umwanya wo kwiyumvira hazova minerevare y'abana baranyongira ikinga, hagarika. Umwanya wo kwiyumvira aho baje gukorera Imana ngo batabare baranyongira ikinga, hagarika. Nagenda babwire ngo urugo runyongira ikinga Imana nishobora kwishura imigambi yabo, kuko yishura abahuje umutima n'inama. Urugo n'umugozi umwe ugomba kutubera itire twese, iyo vyankiye umwe n'uwundi biramushikira. 6-9 hageze kuri Minervare 6-9 bari utangura nanjye nije nzohereza zana yiwawe nanjye azokora mu kundi kwezi 6-9. Mbega ndababaze aha hantu iki giharuro ni kangahe? Igiharuro ni kangahe? Iki giharuro cyose nico bivana naho umuntu hagaze.
nagenda babwire ngo kubaka urugo no kwemera gutakaza ikibanza, gutakaza ivyubahiro, gutakaza ivyo witwa. Ndababwire urugo rwubakwa n'ijambo bita sede. Nababwiye ijambo rya mbere nihagarika, ijambo rigira kabiri no munsi ndabahaye, menyera kwivako. Menyera kwivako. Ugasanga mu rugo wamasaba ikigongwe n'umwe gusa, ngo abagabo ntibasaba ikigongwe nireba benshi. N'abasabye ikigongwe bahitana igitenge mu magarama, bakira ngo bya bintu bisubire ibiki giturire mwisashe, akira mama naka uno munsi undindire naciye mu magarama, akira ico giturire. Oyaye vuga pardon. Ivyabaye bishaka ijambo mbabarira, ntabwo bishaka igitenge. Biturire ry'ibitenge agaca asuma inyama bayiheruka kuri Noel no kuri Bonane kubera ivyo yarayapararanganije. Abantu muri ngaha Yesu abahezagira. Narivuze ngo bari ngaha Yesu abampezagirire. Mbega muri cyo bisigura ibi? Ibisigura kubona ibintu kumwe. Usanga abantu bararushe, ugasanga mu rugo hari umuntu yikoreye imitwaro. Hari abantu mu rugo utuguru turi hejuru, diabete, hypertension, nguri yariya. Kubera rosedeyanse no guhagarika vyanse, ugasanga abantu bubakanye ebana bari mu ipembe yari hejuru. Reka ndababwire, iyo habuze ijambo imbabazi hakabura ijambo sede, kenshi bidutwara kumanika utuguru hejuru. Igituma bimwe mu bituma tutumvikana bitagenda neza nuko ukuntu twaremwe tutabimenya. Imana ishimwe cyane. Kenshi uzosanga umugabo atari uyu usanga ari uyu, umugore atari uyu usanga ari uyu. Imana ihabwa icubahiro, Imana ishimwe cyane. Ibi bintu mu rugo kutabimenya birashobora gutuma mutumvikana. Kandi banakubwira ngo ibi bintu n'ivyo Imana yaturemanye ntacyo dushobora kubihindurako. Ahubwo kutabimenya Satani aravyitiza bigahinduka intambara. Imana, haleluya, hari muri njye avuze ngo Imana ija kundema ntawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko byari bikwiriye, nk'uko yari yabigambiriye. Mugihe nari mu nda ya mama ngo ntawari uzi imibereho yanjye, muko nzabaho byari banga by'Uwiteka Imana ihoraho. Ndababwire turafise ingene twaremwe gutandukanye, bitagomba kuba intambara, ariko hari amashurwe imbere y'Imana. Muzobona mu rugo harabavuga cyane amajambo menshi. Urabona uyu muntu umuravye yasamye n'ivyo mu ndura bibona. Hari umuntu mubakanye ashitse avuga gushika azimye kujya kwibuje. Hoga ati je namye ku isoko canja kuri parking, sha umutaxivero yanuye hasi, hamahewe ngiye gusenga mu protokoli yandavijisho ribi. Umuntu yavuze ubutumwa yabuvuze neza, ariko indirimbo amatara yacitse, kandi tumaze gutahanaho twabuze bisi tumaze kuyironka nayo. Urumva bateri yazimye, imaze kuzima akavuga mpagashitse muhira. Cyama candaza maze kuza candashika, none nicaye muri saro. Naba Imana yarabaremye mu rugo, umwe ashobora kuba uyu canke uyu. Uyu nawe arakubwira ngo mbega habaye iki? Eka mama wanje kutavuga nibiki? Ivyo ngaha ntawo bishobora. Kankenga umutwe. Nivyo navuze la fois passée narabonye ibyabaye. Eka mama wanje. Aba bantu Imana yabashizeho ngo buzuzanye, hari ugomba guhora n'ugomba kuvuga. Kandi kenshi mu rugo Imana akunda kundi Imana mungirire guki Imana ye muyigirire gucya. Aba bantu nishobora kubahuzi bararyoba urugo gosha. Aba nabo nishobora kubahuza umunsi umwe bacumitana
bakabona imbuga itazira indani batazigera zashitseyo. Ikifata uyu ikamuhuza n'uyu kugira ngo intege nke z'uyu uyazuzuze. Bajya abantu rero, bajya ba mbere bari mu migwi ibiri, ujya wa kabiri ameze nk'irigi ari muri iyi migwi ibiri. Aba bantu ba mbere ni abantu bagaragaza ibigumbagumba n'ibishobisho byoroshe. Aba bantu ba kabiri ni abantu bagaragaza ibigumbagumba n'ibishobisho bibagoye. Turabe ingene bameze. Urabona uwa mbere n'abantu uzosanga bakunda ibintu by'ikiryoha n'irigara. Ahantu hose bakora urubanza niyo abari, naho bahekereza umwana niyo abari. Ubuzima bwabo buri atashe oje, atari kumwe n'abandi umengo yumva ari gicuga. Uzosanga rero abantu bari mu association yose, abo twiganye muri primaire, abo twatorokana mu ishure, ugasanga ari mu magroupe ya WhatsApp, nayo batarakereye arayakereye. Cyangwa umuraba ati abo twaririmbana nabo twajana kuvoma, abo bose arafise groupe ya WhatsApp. Aba bantu rero n'abantu bakunda mu kigwi c'abantu. Nibiki bibaranga? Udosanga abantu bugurutse, abantu bakunda kuja mu manza gose, naho batamutumira aragenda. N'abantu usanga basa neza bashwashwanutse, n'abantu batanga. Aba bantu rero kenshi tuza kubiraba, ugutanga kwabo birimo no mu ntege nke, barasesagura. Arashobora kugenda mu kabari ngo mwese niba bahereze muhira atari biharage yasize, baratanga mugabo mwabivuze. Aba bantu iyo uvuga butumwa ryashushe, arashobora kuvuga ngo ya modoka ndayitanze atavuganye n'uwubakaye. N'abantu batanga vraiment mugabo barahuruduka. Umuntu wera yitanze, hama hari haje muvuga butumwa aravuga ati Imana iraje, ibyo byose muzobishiga. Simvuze gutangira Imana ko ari bibi, ariko ugira dusaba mu rutonde kandi ngo atarona akiri mutumikiye nani Mungu. Acarahaguruka abasha, ashikiye haguruka uwo mugabo vraiment ngo haleluya haleluya. Abareka tangura kuvugishwa kandi niyo ngabo ati haleluya haleluya. Ngo ni munyandike yarava ndayitanze. Acarata n'urufunguzo yararusize vraiment. Carashika, carakoma amashi, carashika muhira. Umudamu aramubaza kuje n'amaguru, mugabo amakuru yari yamushikirije. Ijambo yarabagije n'inyishu ya kuje n'amaguru yatotse amapine. Ati hewe ubutumwa bwiza bw'uyu munsi oyaye wari umuriro, twagiye tujya mu ijuru n'amaguru, ya modoka rero guherejo umenyere bisi. Avuga ati subira yizana, urugo ni babiri. Erega yavuye bayimusubiza ku ishengero. Wewe barayimuhaye vraiment, barayimuhaye. N'abantu babana neza n'abandi, n'abatezi b'inkuru, bafise ikiryoha, n'abantu babara n'abababaye bakaryoherwa n'abaryohewe, n'abantu batanga byoroshe, ntibabika ibyabashikiye, barabana neza n'abarongozi babo, mu mvugo zabo bavuga direct, ntibagira amaturunire, baratanga morale, barakunda kuberwa, baratanga byoroshe. Ngaha babivuze. Aba bantu mu bisanzwe bameze, barashobora imyuga yo gucuruza no kwigisha n'ibya protokoli kuko bafise ubushwashwanuka. Mugabo aba bantu bafise ibindi bisonga Imana yabaremanye kugira ngo twame tuyirondera, zifise inkomezi n'intege nke. Ndabira barahindagurika, uko umusiza mu gitondo siko umusanga ku mugoroba. Ntibagira ukwihangana. Agiye gucuruza itomati agasanga ntibashoreye irengarenga, ejo asharangura irengarenga. Ntibaguma hamwe, afashe ijambo ntarirekura, araciraniramo mu ijambo. Abantu barimo no mugwi arashobora ngo ntaguciriyemo kandi yaguciriyemo kera. N'abantu bakora ibintu by'ibinusunusu, arashobora guhera mu gitondo yahumye ariko arakora
mugabo waza ku mugoroba ugasanga nta kintu na kimwe yakoze ngo aheze, ngo bameze nk'akanyugunyugu bagenda ku mashugwe, bakurikira imigambi yakozwe n'abandi, n'abantu bari influençable. Umuntu ari muri no mugwi umubwiye ngo naka yakuvuze nabi, ntaza kubiverifya, ava ngaho yagushize muri liste noire. Bafata ingingo z'igihutihuti, jewe ndamufuse muri jewe. N'abantu bafite akarimi karesha barasamara, ntibabika ibanga. Umuntu nk'uyu ukamubwira ibanga atarimenya ngo yikorere ko, akubwira ati genda ibisigaye ndavyimenyera. Ati Francine, ndakwinditse iri jambo ndakubwiye ntucire hasi. Avuga ati wowe heza ibisigaye ndaza kumenya. Aca agenda kwa Gerve, ibi bintu bambwiye sincire hasi, nawe ntucire hasi. Ibyo dukeneye ko badacira hasi bigumane, cyangwa bibwire Yesu cyangwa umukozi w'Imana yateguwe. Hama bafise urutonde rukeya, kenshi baracererwa kubera usanga bari mu bintu byose, birumvikana ntiyotonda ku mwanya, barasesagura. None intege nyamukuru bafise urutonde rukeya, bagumye ururimi, barestable. Bakora iki? Ibi bintu Imana yaturemanye urashobora kubikorera ko ukagira une vie équilibrée. Acisha bugufi, atwara buhoro buhoro, akimenyeza kugumya ururimi, akimenyeza guheza ibikorwa yatanguye, akagira ibanga, ubuzima bwiwe akawushiramo intumbero n'amaprincipe agenderako. Umugwi wa kabiri n'aba bantu bakunda ibikorwa cyane, aba barangwa n'ibikorwa gose. Ubwa mbere bafise ubwenge bwinshi, usanga ari abantu bafise ubwenge bwinshi, n'umuntu wituma ikintu agikora, n'abantu bibwiriza, n'abantu b'abarongozi bakora ibintu neza. Uzosanga ari abantu batangura ibikorwa bikiri bitoya bakabihindura ibikomeye. Bibwiriza, barafise ukwihangana, barazi gushikira iciyumviro bahawe, barakerebutse, baribwiriza n'abakozi. Intege zabo bafise ubwibone. Abafite ubwibone n'abantu bakunda gukora ibintu bidashoboye abantu benshi. Kenshi rero yatabaye maso bica bimutera ubwibone. Umuntu ari muri no mugwi uzokumva kubwira ngo ko atari je nabikoze ndazi n'ivyari kugenda neza. Nari ndabizi ko atariho narindi, sinari gusanga byakoretse. Muri ko murabatora, mubatore mwitora namwe. Barakomana umutima, bafise ishavu rirerire, barafise akazigo. Kenshi bacisha abantu ku biti no ku mabuye mu gihe ari abarongozi. N'abantu bashaka ivyimviro vyabo ko ari bo rirengana, ntibakugwa kwijambo, bariyorobeka kugira bashikire intumbero zabo. Barakunda kubika ibyabashikiye, bashaka yuko ivyo bashikirije bidakugwaho. Bama bavuga ngo kora ibi bintu kandi bikore wihuta. Bama bakunda ibikorwa diligence missions. Intege nyamukuru bafise ishavu rirerire, bari nibihangana, barakoresha uruyeri, bari tetu, bari rancunier. Bokora iki? Bokora ibi. Guca bugufi, bakubaha abandi, bakamenya ko ivyo bashoboye n'abandi bo bikora, bagatanga, bagatwaza buhoro buhoro, hama bakaba abantu bakorabora neza. Umugwi wa gatatu n'abantu kenshi bakunda kwiyumvira, abamelancholique. Na muntu umubwiye ikintu ashobora kumenya icyo utamubwiye, bafise discernement. Hama kandi batwaza buhoro buhoro. Aba bantu bamwe no mugwi avuga ati ko bavuze dushira amaboko hejuru, niba banze bavuge je ndavuga mu nyuma bahejeje, barireserva cyane. N'umuntu umubwiye ikintu akubwira ati nta kindi kintu utambwiye. Barafilozofa, n'abantu kandi umufise nk'inshuti ntahindagurika, barakogwa ko cyane. Umera kuri kumubwiye ikibazo cawe aba barakugusumba. N'abantu bafata ibintu byose osereye. Umubwiye amablage arashobora kuba adasinziriye, wewe ntabyo amablage byose bayifata gutya ku murongo. Bariyumvira cyane, n'abantu baciye bugufi kandi fidelité mbe bita gute, bari nabizigirwa mu bucuti bwabo, bafise urutonde rwishi. Hama n'abantu bakunda kwandika ibitabo ko barafise umwanya wo kwiyumvira cyane. Intege zabo baratinya, bamumengo ni baburengeti, niyo umuravye umenga arashavuye kandi adashavuye. Barakunda gucika intege, ntibigirira icizere. Iyo mushwanye amarindwi birakoresha amasinye, barabuda ntibavuga. N'abantu babika mu mutima ibyabashikiye, kenshi bakunda gukora ivyo babwiwe ntibibwiriza,
baratinya kumaramazwa no guca mu bikomeye. Aba bantu bemera ibyo babonye nka batoma, kandi aba bantu bisaba ko wamuri kuramutera intege iminsi yose. Aba bantu intege nke zabo zikomeye n'ingumyi, iyo bakoze ku mufuko no bakoze ku nzembe. Baracika intege, burabona nivyo ofete ibyo bakoze barabizigamira neza. Abantu bari muri uno mugwi urashaka kumubwira ati papa naka, mbega ubona gute tugiye kurondera agaparaseri zege? Arashobora kubwira ati none amahera yo gupanga twayabuze. Harimo inkomezi n'intege nke, ariko n'abantu ntibahinda, bafata ibintu byo bonkoti. Ntagakarura umunyeshuri twiganye muri universite bamuyobeza kabiri, hageze kuja kuraba ajya amanota ya nyuma niwe yaje kuyaturabira. Yavuga ngo wowe Yohani ngo bagutemye, wowe Ikabura nawe wamenya akadusomera twese. Uri kuramuraba ukimvira ati ibyo byose yamenye. Nawe byagenze gute? Ati jewe nije ntangurira abayobewe hariya. None uri kwadusomera wayobewe, ntamenye uyu mwaka nzomenya ukurikije. Aba n'abantu b'abanyamahoro ntibacika intege, ntibadukeya turankwiye, barafise ukwihangana, ntibahindagurika, baritekerereje, ntibakunda amakonfli, bafise karaktere zitekereje, bikundira amahoro. Mana yanje ahari ntumenya ko ari hari, barikontorora, kandi kenshi barakora ibikorwa byabo, mugabo kenshi harimo ukwikwega. Hama n'abayensusya, inkomezi intege nke zabo n'abanebwe, ntibakunda gufata amahambisho ngo biyumvire ejo. Akubwira ati ibintu by'amayentere tuzogendera mu byo tugezemo. Ntibakunda gufata ingingo, benshi bazi bafatira, bama bashaka gukora ibintu nabo n'iby'ibintu sunusu, barikwega, bakunda ubuzima bworoshe. Arashobora kwicara muri saro, isharijeri iri hariya, akarindira umuntu agiye kuri botiki ngo ayimuzanire. Bakunda ubuzima bworoshe gusa, ntibabikokora n'ibikorako, yama yajisa ariko bamubwiye. Kandi nabone oya dukeya afise ntadutanga. Intege nke nizi, ibyo bakora n'ibiriya hanya. Aya matamperama yose ni meza, arashobora kuvamo abarongozi beza. Ntidushobora kwitwaza amatamperama kugira ngo dukore amakosa. Amen. Imana ishimwe. Wabonye mubakanye, wamunovye, Imana iguhezagire. Ica kabiri gikurikira, mwoba mwabonye ko aya matamperama kenshi tuyapfa. Mwabonye ko tuyapfa kenshi? Umva mbabwire, twaremanye intege nke, tugomba kwihanganiriza abagenzi bacu kuko nabo bihanganiye izacu. Hari umuntu yanyumvise, nagenda babwire ngo Satani ikosa rya mbere adukorera, afata umugisha Imana yaduhaye akawuhindura intambara. Kubera iki? Satani yaturinze kumenya icyo turi, bigaca bidutuma twitwara uko tutagomba kwitwara. Ibi bintu Imana yaturemanye n'umugisha, ariko kutawumenya bigomba kuba intandaro zo gushwana. Umusange si mubi, umusange ni mube atiyizi. Umukorerike si mubi, aba mubi atiyizi. Umumerankorike si mubi, kuko Imana yaguturemana ububi, yaturemanye intege nke kugira ngo tugume twirondera. Imana ihabwe icubahiro, Imana ishimwe cyane. Ujye mugenzi wakora amakosa, ikibazo siwe, ikibazo nuko mutazinanye nawe ntiyizi. Haleluya. Nizere ko ingo mwaje ngaha umwe wese amenye mugenzi we agiye kwihangana intege za mugenzi we, kuko nawe bihanganiye rwawe. Ibintu bitatu, twiga amatamperama mu ngo kugira ngo tumenye ingene twubatse, hama tumenye aho tugomba kwihanganiranira. Ica kabiri, twiga amatamperama mu rugo kugira ngo umuntu amenye intege nke ziwe azikorereko. Pawulo yavuze ngo ngomba gukora icyiza kibikantanga imbere. Iyo utabizi aya madefi aragukoresha amakosa. Ikintu cya gatatu, twiga amatamperama kugira ngo turondere ekilibre. Ekilibre ni ukuvuga iki? Ni kugira ngo urondere hagati na hagati, kugira ngo uko Imana yakuremye ntibize guhutaza abagenzi bawe.
ariko aya matamperama yose ni ingabire y'Imana. Abasange nabavuga butumwa beza cyane. Umusange arakubwira ubutumwa wo kwihana utararaba n'ibyaha wakoze, bafise art de convaincre. Abakorerike n'abantu bazi gutunganya ibikorwa n'ibintu by'imigambi neza cyane, bakaca barongora abandi. Abamelankolike n'abapastori beza, abafragmatike n'abinginzi. Izi ngabire zose Imana yaziduhaye kugira ngo tuzikoreshe mu bwami bwayo. Imana ihabwa icubahiro. Mu ma entreprise nukenera umuvugizi w'ishirahamwe n'umusange. Nukora societe ugashaka umurongozi w'ishirahamwe n'umukorerike. Niyo bazi gutunganya ibintu babikura hasi babidugana hejuru. Nukenera gukora umuntu abika muri finance n'umumelankolike. Yemera yinjira ntiyemera yasohoka. Nukenera umusekreteri mwiza azoguheza ikete utwara mu bushikiranganje atari mu makosa n'umuflegmatike. Arasoma ikete inshuro 5 atarambirwa. Nuko umugisha Imana yaduhaye. Akanyuma ikosa kenshi dukora rero mu kurera abana ko turi mu ngo, kenshi dukora amakosa. Abana bacu tugomba bose kubarera nko muri temperama imwe. Ugashaka yuko umumelankolike anyaruka nk'umusanga. Uzomukubita umuhindura umubandi kuko yubatse ntibimwemerera ko baba kumwe. Umusanga uzomutuma ku ibotike, umutuma ibintu 10 azokuzanira 5 kubera baribagira kuko bari gisiri. Umumelankolike hari iminota 5 azongira iminota 10 kuko bari kwiga. Kesha abana tugomba kubarera mu numero imwe. Kubera kutanyaruka nka mwene wanyu siwe nibubatse kumwe. Mu gufasha amadevoir abana no kubafasha ku ishuri, umusange uzi yuko atashe ikintu ca mbere ugomba kuraba imbere ya byose, ugomba kuraba ko amakaya akwiye nuko yimuye devoir neza. Uko babaye ibintu 10 yimura 5 cyangwa 6. Ugomba kuraba no muri écriture ashobora gusimba verbe agashiraho nuze adjectif. Suko badashiye ubwenge bari muri distraction. Amakaya yatakubwira ngo uzi ko ufise umwana w'umusange uzogura amakaramu gushika heje university arayatagose. Umukorerike bavyumvira ku ishuri ko bafise ubwenge ndemano. Umumelankolike w'umwana uzotangura kugira ingorane zo kumuvyura yanka akiri mutoya, bashaka ubuzima bworoshe. Uramuvyura wasubira inyuma ugasanga yasuye gusinzira. Nani mwumva ko amakosa dukora twikubarira nabi. Ibi bintu rero byo kudufasha twese. Ibintu kugira ngo tugire ingo ziri equilibre. Umuntu arashobora kutamenya temperama yiwe kubera ibikomere sesereza mutima. Birashobora kwiniba o temperama. Ugasanga hari umusanga utera inkuru kubera bavugiye ngo gitwengera abarozi, ugasigara utwe mushize ku kuboko. Umuntu akiyumvira mu melankolike mugabo nduri mu melankolike nimero yawe yabaye perturbe gusa. Ukize usubira kuba wawundi. Hamize imero urashaka kugenda uratoragura hose mugabo ntuba hose. Imana yarabitunganije aho imero yawe naho utora byinshi. Umwami Imana bahezagire.